Itariki 16 z'ukwezi kwa mbere z'uyu mwaka, umuryango umuhisi Dr. Luc Sahabo bandikiye umukuru w'igihugu rumusaba yuko borekura Christophe Sahabo amaze hafi amezi 10 muri prison. Iyo dosiye ya Christophe Sahabo rero irimo amakosa menshi cyo bita les irrégularités au niveau de la procédure, zikaba ari izi. Icambere, Christophe Sahabo yafashwe atamanda, ari kumwe n'umukuru w'ubuyobozi nshingantwaro ari conseil d'administration Dr. Pilo. Iyigira kabiri, igihe yari muri documentation baramuwujije kubonana n'umavoka wiwe kandi mu mategeko abirekuriwe. Iyigira gatatu, Kira Hospital yaranditse ikete ivuga yuko ititwarira Christophe Sahabo. Iyigira kane, la démission de Christophe Sahabo authentifiée par le notaire itariki 16 z'ukwezi kwa gatanu 2022, kandi Christophe Sahabo yari muri documentation. Ivyo rero nibishobora gukunda yuko umuntu yotantifikete atari hari. Igira gatandatu, dossier Christophe Sahabo Christophe Sahabo nta la partie plaignante ariyo Kira ntirimwo, partie civile ntirimwo. Twibaza rero kuri iyi point yuko atakintu na kimwe cagira Christophe Sahabo atari iremenkanya. Ikigira ndwi, ukwezi kw'icumi k'umwaka uheze harabaye un rapport d'audit commandité par le pouvoir public isaba kuraba neza la gestion n'ivyama action vya Kira ingene vyifashe. Iyo rapport rero yarahaye Innocente Christophe kuri ivyo vya gestion, ikonfirma ivyeke abactionnaire le rapport actionnarial ya Kira Hospital Swiss Clinic. Ikigira munani, Christophe namaze amezi 10 afunzwe kure yaho buguriye dossier Bujumbura, akaba privé n'umavoka ubu hari transféré mu Ruyigi. Bisigura au niveau de la procédure yuko hari agahazi. Ikigira 9 naco d'ordre moral nuko igihe mama yitaba Imana Christophe Sahabo bamwankiye categoriquement kuja guhamba mama. Ivyo rero bigatuma iyo situation arimo bituma bikomera bimubaza gusumba. Tuye ku muryango rero nk'umuryango Feu Dr. Luc Sahabo tugasaba dushimitse umukuru w'igihugu Sebarundi agerageze arekure Christophe Sahabo